Ku bakunzi ba Yvette tira gatebe tubanze tuyagi. Ku bakunzi ba Akamuna filmu Akamuna tira gatebe ubanze wicare tuyagi. Bese turabanza tukibaza ati abafana muri benshi muri commentaire barabanje barabaza bati uyu mukobwa Yvette aya majambo ayakura he? Mbere yo gukurikiranira hamwe igice gikurikira reka tubanze tuyage wicare tubanze turabire hamwe mbiga uyu mukobwa Yvette ni muntu ki? Yvette n'umukobwa akina neza, umugore niyo muhuriye muri bisi uhita ubyibwira. Eka niyo uri muri bisi urumva umuntu ariko aravuga amajambo menshi, benshi bagakunda kwibaza ngo uwo muntu ariko aravuga ayo majambo ninde. Abenshi bakunda kubibona iyo avuye muri bisi yururutse. Akenshi ukunda kumusanga mu mabisi yururutse yiyirukira kuri kotebu, bakibaza ati none uyu muntu ariko aravuga inyuma ninde. Akenshi bakunda kumubona neza ko ari Yvette iyo asohotse avuye hasi akabasha kubarengana mwese. Iyo babonye isura baca bibuka ko ari Yvette wo muri filme, ariko akenshi benshi ntibabimenya. Uyu n'umukobwa nati umugore ahari hose ntiyigera atekana, akenshi akunda kwamatera inkuru nk'uko nyene. Ari muri bisi naho muraheba mukabura amahoro mu gutwenga kabarenza induru, bakibaza ati uyu mukobwa atinyuka nk'uku ninde. Nababwiye ko kenshi bakunda kumumenya ari uko benshi ahagurutse niho uzabumva ngo yo ngo yari Yvette, ngo Yves ngo ko nari umufana wawe ushanga ndagukunda. Wewe nimba mutarahurira muri bisi urazuribuka gufata bisi zishikira kuri kotebu, sinobasha kuvuga hava kuko mwese mwoca mushaka kubigerageza, kuko uyu mugore ni umugore afise abafana benshi. Rero iyi filme Akamuna ni filme imaze irikihuza abakunzi b'amafilme benshi, ni filme irikirahuza abakinyi b'amafilme benshi ku macano atandukanye. Aho turatanga nk'akarorero, turabonamo uyu muntu wacu dukunda kwita Kanyonja w'i Burundi ariwe Marezo. Harimwo abakinyi ba Remi basanzwe bafise amacano yabo nabo bakina amafilme kandi meza. Turabona abakinyi bo kwa Nsoro, turabona abakinyi bo kwa Kamikazi, turabona abakinyi bariya kwa Beri, turabona abakinyi benshi. Uyu mukinyi King Sabas ariko arahuza kugira ngo bose bagira ico bavuyemo babashe kungurana abakunzi. Filme rero Akamuna ni filme iriko irabonekamwo ibintu byinshi. Umva intahe ingene vyagenze uno munsi. Aba bakinyi baraboneka ko ari abakinyi bariko bavuga ubutumwa.
n'abakinyi ibyo bakora byose. Ino filime Akamuna bashatse gushira hamwe ivuga butumwa badaciye mu isengero ngo bavuge ngo basome muri Bibiliya, ariko babasha gukina bwa butumwa. Iyi ni imwe muri filime iri kiboneka muri Bibiliya twarabonye aho bavuze ngo mu munsi w'iherezo tuzobazanya tuti mbega mama arihe, witwa mama nawe azobaza ngo abana banje barihe, inakura azobaza ngo abuzukuru banje barihe uko nabo niyo banyikiye, umubanyi azoza abaze ngo mbe babanyi banje ko atabombona barihe. Kumbe umunsi w'iherezo wageze bamaze kugenda. Wa mukanyombya wacu wo rero mu Burundi yabonetse ariko aravuga ngo shiwe wewe nawe, ati wewe uracari ku isi, undi ati nibiki, ahora n'uwundi mu nzira amubaza ati mbiga nawe kweri twasigaranye. Yibagira ko yavuye mu ndoto ya ronsi, ari ba bantu bose bagiye mu ijuru, ari we yasigaye mu isi. Asigara aribaza ati jewe nasigaye kubera iki, ati kwiri jewe banzidije akamanyu kamwe nihaye kubera nakoze mu nkono gusa. Mwibuke gukora nambara ico yacisha icaha catumye asigara mu isi. Ariko rero irivuga butumwa ryabo ntiri muri ivyo gusa, bashatse gutanga akarero k'ibintu bito gusa yabonye byamusigaje muri izo ndoto zimusigaza mu isi, kandi yarazi ko nawe ari mu rugendo ruja mu ijuru. Ariko uno munsi ico ntikikiri icaha ku buzima bwacu, aho tugeze mu rugero rw'uko no gusambana kitakiri icaha co tubuza mu kuja mu ijuru. Arasambana akavuga ngo ndihana, ngo Imana irabizi, agasambana no munsi akazosambana nejo, ngo ya Mana iramuharira. Bene data, iyi filime iriko irakubwira ngo hinduka umenye icuri. Ino filime ntiriko irarangira uno munsi kandi ntiriko irahera ejo, ariko ivyirimwo iri mwivuga butumwa. Ntibaje kubaryohera gusa, usibye ko no kubaryohera biri mu nzira. Aho twabonye wa mukinyi wa filime zacu zingumu ari we Estime yabashije kuboneka ari kumwe na Chris Izo, bagomba bagwane bya bindi by'ikirundi byanyu bimwe musanzwe mukunda, bya bindi by'abazungu, bya bindi musanzwe mukunda. Ariko ibi byose mumenye ko bariko bagwanira ibyitwa iby'ibyaha, bamwe bariko baragwanya, abandi bagaharanira kugomba kurenganya abandi bantu babajana mu byaha. Chris Izo azoboneka ariko agwanira abakobwa bariko bashaka kugurishwa ngo baje gusambanywa kugira ngo bari abapastori banyu canke bacu bironkera imbaraga. Barabasha kubabwira ngo bajya abadadi banyu mwishimira, mugende musuzume ingeso zabo canke ugusenga kwabo, mukararamika amazosi. Ariko mwibuke ko bajya abadadi banyu bababwira ngo bariko bakoresha imbaraga, zijya mbaraga atari iz'ukuri, zijya mbaraga ntiziva mu ijuru. Imbaraga nyazo z'ukuri ntizirondegwa, imbaraga nyazo z'ukuri zitangwa n'Imana, kandi izo zitangwa n'Imana si zitangwa n'Imana zivuga ngo ugiye kuronka imodoka. Izo zitangwa n'Imana si zitangwa n'Imana zivuga ngo ugiye kuronka visa. Izo zitangwa n'Imana si zimwe zivuga ngo ugiye kuronka amahera ya naya. Ahubwo imbaraga zitangwa n'Imana nizazi nizikubwira ngo uhejeje gusambana muri no saha kandi ugasanga nivyo, zigaca zikubwira ati wewe hinduka ibi byaho bivemwo. Imbaraga z'Imana nizimwe zikubwira ngo wewe wateguye gusambana mu ndwiza, kandi iyo nzira urimo si nziza, ishobora kudana mu mahonero kuko utazi igihe uzopfira, kandi wavyiyumviraho ugasanga wateguye gusambana mu ndwiza, ugaca uvuga ati ibi bintu ndakwiye kubireka. Ariko mwibuke ko Satani igihe yari kuri wa musozi, n'igihe yari kuri igihe Yesu ariko arasenga, Satani niwe yamuje kamubwira ati Yesu we ugafugamo kansenga, iki gisagara cyose ndakigira icawe ndakiguhereza. Bisobanura ngo Satani
yamukangishije ibyiza kuko azi ko ibyiza ari byo abisi ari byo bakunda ngo igisagara cyose arakimugabira, bisigura ko n'amahera arimo yose yarashatse kuyamuha. Rero nawe ushobora kumva bajya bakubwira ngo ugiye kuronka amahera umenga ariko bakubwira ibyiza byiza bikujana mu nzira y'Imana, ariko wibuke ko abo no munsi abantu bose bafise amahera shani bake bazoja mu ijuru. Ufatire ko harimo baca bayakoresha ikibi, ufatire ko hari habi kugira ngo bayakoreshe mu gufasha abandi ahubwo hakubafasha bakabafata nabi. Wiyumvire ko hariho abo Imana iha amahera kugira ngo bayakoreshe ibyo mu gufasha imfubyi n'abapfakazi, ahubwo hakubafasha bakabagirira nabi. Rero amafaranga yose si ay'Imana, ibitangwa n'Imana bikoreshwa mu by'Imana. Muntu uzobona afise amahera ukabona ntakunda abandi bagenzi we, ukabona ntayafashisha bagenzi we, uzomenye ko atibuka aho Imana yamukuye, abafise iyindi nzira yakuyemwo, ariko wibuka ko Imana ariyo yabikoze akenshi ayafashisha ab'Imana nyene, kuko birazi ko atofasha abantu bari bo bose abonye mw'ibarabara. Mugadriste ntibishobora kuyoberana, umwe canke babiri barashobora kumenya ukuri ko amahera yavuye bivanye n'ingene afasha bake mu bo abonye. Rero pasiteri baraza kugira ngo ugiye kuronka umudugu ukumva ngo ni Imana ibivuze. Imana ivuga ngo ugiye kubaka canke Imana ivuga ngo heba hirya byaho urimo. Akaza bavuga ngo ugiye kubaka etaje akirengagiza ko uwo mwanya ashobora kuba ajaho mu isengero ahejeje gusambana, akibagira ko uwo mwanya ashobora kuba ajaho mu isengero ahejeje kwica, akamubwira ko agiye kubaka etaje. None iyo etaje n'imivuye mu byaha tuvuye ko ari iy'Imana kubera wa mudadi wanyu yavuze bijya bibwa. Nimba ugiye kugura umudugu ukaba warawukoreye kuva ku ihera rya mbere gushika ku rya nyuma, tuvuga ko ari Imana ibivuze kandi tutazi aho wayakoreye uyakura. Mbe wowe uri umugore ukaba wayakuye mu bisambanyi ko kurayaronse. Ego Satani aramweretse ko ugiye kugura umudugu, ariko iyo mudugu iyo wavuye niyo mpamvu aciye hamwereka Satani, kuko yashaka kwishingira intahe ngo mumenye ko ari Imana kandi atari Imana. Ariko harahiriwe uriya yumva zijya ntahe z'abandi akazihindukiriza mu Mana avuga ati nanjye Imana irankunda ishobora kumpa. Ntagendere zijya ntahe ariko akagendera ico Imana imushakako, agatandukana n'icaha, agatandukana n'ikivuga icitu c'icaha, ariko agakunda Imana n'abayo, akubaha ivy'Imana imugera. Uwarahiriwe kuko impera yiwe ngo izoba mu ijuru. Ariko ijambo ry'Imana ryo rindica riza rikatubwira ngo haragowe umuntu wese avuga ngo Imana iravuze kandi itavuze. Irindi jambo rikaza rikavuga ngo mu minsi ya nyuma hazoza abavugishwa b'ibinyoma kandi benshi. Abo benshi bazoza ryari rero? Mbega ico gihe ca nyuma naco tuvuga ni ikihe? Uno munsi n'uvutse yinjiye mu isengero rimwe bagatangura kumwigisha bya bindi vyafyira hakata, atangura kwiyumva nk'umuvugishwa. Amaze kwiyumva nk'umuvugishwa n'Imana, agatangura gukora ibitaroranye n'ivy'Imana igomba, akitwara uko ashatse mu nzira zose zibabaza Imana, ariko yashikira abantu akaba umukristo wa mbere. Uwo akabasha kubazimiza mwebwe n'abandi bataramenya ico Imana ishaka ku muntu, bataramenya ko Imana idashaka ibyiza ariko ishaka ibibi, kuba ko bikwigisha byongera bikubwira ko Imana igukunda. Wewe urumva wishimishije mu gukora ibyo ushaka byose, ariko ino filime AKAMUNA niwayiraba guhera ku ntango gushika ku kanyuma, ibi byose ndakubwiye uzobisangamo. Ibi byose ndakubwiye uzobisangamwo, aho ibice duheruka kubona hari uwo bariko bahaye akazi ko kugenda guhiga abakobwa b'amasugi. Uwo mupasiteri w'ibinyoma yamutumye ngo asambanye kugira ngo yironkere imbaraga.
uno munsi wowe urashobora kubibona nk'ibikino kuko bitaragushikira. Uno munsi ushobora kubibona nk'aho umenga bariko baradeka kubera ko ataho uravyumva, ariko nuko biri mu mabanga yabo, yabajya bita ko usengerako, yabajya utarabona ibyo basenga canke uhora ubona ku matelefone ukabapinga, ariko ukabapinga wibaza ngo urabapinze kandi ari nka mpwemu y'Imana kubwiye. Ino si yubakiye mu bugugu bwinshi canke ubugogi bwinshi buriko buboneka muri ino minsi y'impera y'ibihe. Ino mpera y'ibihe irikira zimiza isi, ino mpera y'ibihe irikira zimiza abantu benshi, na cane cane tuvuge kuri aba bantu bitwa ba dadi, ba profete, bagenda bavuga ko Yesu yabasigiye imfunguruzo zo kuvuga no gukora. Ugaca wibaza ngo mbega imbere yuko baza ngaha ku isi ko baje muri imyaka y'ibihumbi 2000, abo kuva muri rimwe gushika muri 2000 bo bari babayeho gute? Nta numwe yagiye mu ijuru. Mwana wa mama, ino filimi izoguhanura, mwana wa mama, ino filimi izokwigisha nuyirabana umutima wo kuraba. Ino filime nushaka uyirabe kandi uyihere ku ntango, wongere uyimare, utangure ku gice ca mbere uje ku ca kabiri, ca gatatu, ca kane, byose ubirabo bimare, kuko hari ico bizokubwira. Ugejeje kuri ino saha utarakuramwo ukindaba, banza uconde subscribe canke aho handitse s'abone, kugira ngo tubashe kwagura umuryango w'ivugabutumwa muri filime zacu. Ntitwaje kuvuga filime ngo biherere iyo, ariko urubuga rwashinzwe kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa, tubashe no kubabwira ibigezeho muri filime. Mbega ubukurikiranaho mwibaza ko mwiteze kuraba nde? Umukristo yubahiriza amabwirizwa. Uyu Krisi Imana yatugeze numwe mu banyu, ariko weho kandi numwe mu banyu agatahasi babigisha ngo aje kubereka ko filimi iyi nayo iri ku rugero rwiza. Imimerere yiwe itumubona, ariko nawe ntiyabahevye, ntiyabataye. Hariho ngo abereke ko ashoboye, hariho ngo abereke ko bigishoboka ko bari kumwe. Ntabwo nkuru iri hagati y'aba na Mimi, usibye ko ari mu bihugu byo hanze nk'uko bimenyereye, ari gukinira mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ibi n'ibindi nagucika intege, ni bimwe mu byo mugiye kuraba. Ino filime Akamuna ibashike ku mutima, mubashe gukurikirana ibice byose kuva ku ntango gushika ku canyuma, kandi uzokurikirane kuva ku gice ca mbere gushika ku canyuma. Sinabikubwira udasenga kuko ibintu bishobora kumva, ariko umwe mu basenga baba bari muri kiganiro ariko barandaba, uvyumve kandi uvyumvirize, ubashe gukurikirana nimba koko witwa usenga. Ino filime uyikurikirane kuva ku ntango gushika ku iherezo, uzokurikirane n'iherera, kandi uyiraba uyimara kuko hari igihe uraba ivyo ibitangura ukabona umenga ntaco bimaze, ariko ibihereza akaba arivyo bifise akamaro. Ubashe kukurikirana, ndazi kuzombwira ko wabonye canke wumvise itandukaniro rya filime, urabasha kubona n'impanuro imwe izobasha kugira ngo ndabashimiye, nabonye ico mwamariye, ndihabagire neza, abahezagire, mwe twabanye kuri Imana kubane namwe, mubashe kuraba ivugabutumwa riri muri filime Akamuna. Imana imuhezagire, murakoze. Imana ihezagire King Sabas, Imana ihezagire timu bariko barakinana, Imana ihezagire nawe wavyumvirije canke wayiravye nyene, urumva ko bigendera, urumva ko biguha kumva ko hari ico yavuze bakinye, kimwe mu ngeso zaha bavuze uzumve. Erega n'akamuna kubona umukristo yanka uwundi, erega n'akamuna kubona umukristo atukana n'uwundi, erega n'akamuna kubona umukristo ashaka kwica uwundi, erega n'akamuna kubona ingeso zawe mbi ushaka kuzigira ingeso zo mu ishengero, erega n'akamuna kubona bikwibagiza ko Imana hari ivyo gushakako, erega n'akamuna kubona ugira amacakubiri
ugira amacakubiri kuba mu ishengero canke no mubo hanze, kuko no mwijuru nushikayo ugasangayo uwagutanze bamufitiye inzigo, Imana ntizokwemera ko ujayo ufise inzigo y'uwo mwoca mugwanira mwijuru. Ariko ibi bintu bikwigishe ko ijuru atari ryawe, ari iry'Imana, atari wowe warikoze, kandi ibi byose tuzobibazwa. Uhoraho abagirire neza. Mwakoze cyane kunkurikirana, ndiho abagirire neza abanje. Imana ibahezagire.